tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ugira uza aho nyene umvise Imana. Kimwe mu bintu bikwiye gukura muri twebwe, bitakwiye gusubira inyuma, bitakwiye kugabanuka, bitakwiye gukonja canke kuba akazuyazi, ni inyota y'Imana mu mitima yacu. Dukozwe ku buryo tugirira inyota ibintu. Umutima w'umuntu ushobora kugirira inyota ibintu, ushobora kugirira inyota bijya canke biriya, ugasanga umuntu afise ibintu yifuza. Kandi iyo tuvuze inyota, si ukwifuza gusanzwe, ni ukwifuza kunini. Igihe umuntu afise kwifuza kunini cyane ku bintu kanaka, rero imitima yacu ashobora kwifuza ikintu, kagirira inyota ikintu. Umuntu ashobora kugira inyota akazi, akavuga ati ndashaka akazi, ugasanga afise inyota. Undi akagira inyota urugo, akavuga ati ndashaka urugo, akagendana inyota y'icyo kintu. Ubundi ugasanga afise inyota, avuga ati ndashaka imodoka nziza, ugasanga ni inyota agendana. Ariko hamwe n'ivyo bintu vyose atari bibi, umuntu ashobora kugira inyota. Hari ikintu ndiko ndigisha nifuza ku ufata rimwe rizima, ucakira kandi ukagendana. Ni inyota y'Imana. Iyo tuvuze inyota y'Imana mu majambo yegeranye, ni inyota y'ivy'Imana, ni inyota y'ibintu vy'Imana. Umuntu arashobora kugira inyota kandi inyota y'igakura. Arashobora kugira inyota y'ijambo ry'Imana. Umuntu ashobora kugira inyota yo guhimbaza Imana, witazira. Indani muri bakavyukisha n'umuriro bigumaho. Mugabo atari wavyuye, atari wahagurukije, mbwa ni Imana ibihagurukije muri we. Ugasanga afise inyota y'icyo kintu. Mugabo Imana ukuntu imeze, nta muntu numwe ishobora gushiramo inyota y'ikintu atavyifuje, atabishatse, atabisengeye, atabigize, atabigiriye intumbero, atabisabye Imana. Rero muri iyi periode turimo, ikintu gikomeye cyane novuga nk'isengesho turiko turazamura hano hantu, nuko turiko tuzamura isengesho mu mutima w'umuntu wese cyangwa mu kanwa k'umuntu wese, inyota y'Imana. Umuntu wese agira iryo sengesho, umuntu wese asenga Imana, isuka iyo nyota mu mutima wiwe. Bari Imana, ndakunda ijambo ry'Imana rivuze ngo musabe muzohabwa. Iyo ijambo ry'Imana rivuze gutyo, Imana iradukunda, iratuzi, irazi n'ivyo dukenera. Nkatwe ko turiga ijambo gutya, ni vyiza ko muri iyi minsi uba ufise isengesho nk'iri, uvuga ati Imana, ndashaka iyindi nyota, ndashaka undi rugezo rw'inyota. Nimba uri mu gikorwa cy'Imana ugasenga Imana ati Imana, ndashaka undi rugezo rw'inyota. Nimba uri umusenzi, nimba sinzi ikintu wo gukorera Imana, mugabo icyo kintu cyose ugakorera Imana kugira kibandanye, kugira kigume gikora, kirakeneye inyota. Kandi inyota ikwiye kwamaho kandi kamara ishasha mu buzima bwawe. Alors ngaha uyu mwandisi w'Izaburi ni Dawidi, yavuze amajambo akomeye cyane ngomba ko duhagarara ku kino gitondo. Nizera ko aza kuguhezagira mu buryo bukomeye cyane. Yavuze ngo nk'uko imongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Bari Imana, uyu murongo haraciye imyaka ndawusoma, mugabo mwe yerara ukuntu yasuye kumpa muri iyi periode, awumpa ku rundi rugezo. Yanzanye ahantu nibaza ikibazo, kubera iki Dawidi yafatiye akarorero ku mpongo. Besho kuvuga ati nkuko kubera ibintu vyinshi bikeneye amazi kugira bibeho. Umuntu yanyotewe arakeneye amazi. Ibikoko bindi bitandukanye binyotewe navyo birakeneye amazi. Nibiterwa mbere birakeneye amazi. Ibintu bitandukanye bikeneye amazi kugira bishoboye kubaho. Mugabo kubera iki muri ibi bintu vyose Dawidi yahisemwe impongo? Kubera iki atavuze ati nkuko inyoni cyangwa nkuko impene cyangwa nkuko inka ihuzagizwa ishaka amazi, niko umutima wanje umeze? Kubera iki yahisemo iki gikoko cyitwa impongo? Bari Imana,
nagomba ndababwire ko si hazare kuba yahisemwo iki gikoko cyitwa impongo. Kirafise n'ibindi bikoko byose bikeneye amazi, cyo kirafise umwihariko. Kirafise umwihariko waco, kirafise ukuntu kimeze kubijyanye n'amazi. Muri iyi minsi ndiko ndarimbura kuri ijambo, naragerageje kugira amarecherche akomeye cyane kuri iki gikoko kugira amenye impamvu yimbise Dawidi yamusunitse kuvuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa ishaka amazi mu bugaragwa, niko umutima wanjye nawe uhuzagizwa urondera Imana, ushaka Imana. Now iki gikoko kirafise umwihariko, ndavuga ibintu bibiri gusa bituma igikoko kirondera amazi n'ishaka ryinshi gusumba ibindi bikoko. Ku bantu bazi impongo, iri mu bikoko binyaruka cyane, iri mu bikoko vraiment binyaruka kandi bibangutse gose. Mugabo kiri no mu bikoko binyotegwa gusumba ibindi bikoko. Nimwagira amarosheshe muzobibona, iki gikoko kiri mu bikoko binyotegwa cyane gusumba ibindi bikoko. Mugabo si kunyotegwa gusa, ni n'igikoko iyo kinyotewe gitegerezwa kuronka amazi. Kitaronsa amazi mu marosheshe nagize kica cyadukwamo n'amadurere akomeye cyane mu mubiri wacu, hanyuma haciye akanya gatonyi kitararonka ayo mazi kica gipfa, cyanduruka kigapfa. Muri andi majambo, aya madurere cyadukamwo si amadurere y'ingwara, si amadurere y'imibabaro itandukanye, juste kubera kibuza amazi. Ubwo nyine hagihagurukamwo umubabaro mu mubiri ukomeye cyane, kikababara hama kikanduruka mbere kikanafa. Alors gishaka kubandanya kibaho, deke cyumvise inyota kica kiba kirukanga ku migezi y'amazi. Rero aha Dawidi yaduhaye igicapo cy'impongo, mugabo agomba kwerekana cyangwa kwirishira inyota yiwe ku Mana. Avuga ati mu bijanye n'impongo, deke itanguye kumva inyota ntirindira ngo inyota nyinshi, igitangura kumva inyota igitangura kugenda irondera imigezi y'amazi. Irosa ahantu hari amazi ibikize, muga ibuza ahantu hari amazi muca mwumva ibiba, iragira umubabaro hanyuma ikaca yanduruka igapfa. Alors Dawidi rero ngiki igicapo yatanze kaze balaya, ningavuga ati impongo nikeneye amazi jari nk'ikintu cyiza. Impongo ikeneye amazi nk'ikintu kituma ibaho, nikeneye amazi nk'ikintu yohitamwo kuronka cyangwa ntironke. Ikeneye amazi nk'ikintu irabizi neza ko nintaronka amazi ndapfa, nintaronka amazi sinza kubandanya mbaho. Alors ubu ironderamwo amazi rero, irondera amazi iri conscient ko nintaronka amazi ikiza gukwirikira ndaza gupfa, ndaza kubabara hama vyanduruke mfe. Muca mwumva ko umwete igira wo kurondera amazi ni munini cyane gusumba ibindi bikoko, kubera ko inyota cyoco ikimaze umwanya mutonyi cyane. Iyo gitevye kuronka amazi mu mwanya utari mwinshi cyane kiba gipfuye. Alors ikintu cya mbere nagomba twige ni iki Dawidi yavuze ngo jewe nk'uko impongo ihuzagizwa ishaka amazi mu bugaragwa, niko nanjye umutima wanjye umeze mpuzagizwa nshaka Imana. Mu yandi majambo ni nkaho Dawidi yigeranije n'impongo, avuga ati mu bisanzwe jewe uko shaka Imana, si shaka Imana nk'ikintu cyiza noronka mu buzima, shaka Imana nk'ikintu nkeneye kugira mbeho. Praise God. Ni nkaho ati deke Imana ivuye mu buzima bwanje sinobandanya mbaho. Nk'uko impongo ibuza amazi toshishikara kubaho, niko presence y'Imana ivuye mu buzima bwanje sinobandanya mbaho. Alors kuri Dawidi presence y'Imana si ikintu yari akeneye nk'ikintu cyiza yoronka cyangwa ntaronke, ngani ikintu yavuga ati deke numvise presence y'Imana itari ngaha, bihutirwa kujya muri presence y'Imana, bihutirwa kwegera Imana, bihutirwa gusenga, kuko aho nyene deke presence y'Imana itahari urupfu ruratanguye mu buzima bwanje.
yiha akarorero ati nk'uko uko impongo inyota itanguye irabizi ko ni ikibazo cy'umwanya iratanguye gupfa, nawe abibona muri iyo faso nyene avuga ati mu isanzwe inyota y'Imana itanguye sinshobora kuresista n'umwanya mutonyi, ca nangura gusenga kugira presence y'Imana ibe tangible kuko Imana itarimo ndapfuye. Praise God. Ndavuga ngo Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Alors, impamvu ya mbere impongo ikenereye amazi nukugira igira iki ibeho. Hallelujah. Impamvu ya mbere iyi mpongo ikeneye amazi ndiko ndigisha nukugira ibeho. Mugabo iki gicapo mwibuka impamvu Imana yagitanze juste kugira itwigishe ingene presence y'Imana iri très important gusumba ibindi bintu byose. Nubona impongo yarose ubwatsi ikabifise n'ahantu heza ibaye, mugabo ikabura amazi irabizi ko iri kirapfa, ni ikibazo cy'umwanya biza kurangira yapfuye. Alors bari Imana mugumane mu vyiyumviro impamvu mwijambo ry'Imana batanze iki gicapo. Impamvu iki gicapo gitanzwe nugira batwereke combien de fois présence y'Imana est très important kuri twebwe abana b'Imana. Présence y'Imana iri très important kuri twebwe abana b'Imana kuburyo iminota 10 hari absence ya présence y'Imana, umunsi utari muri présence y'Imana, indwi, ukwezi, burya nawe utaciye uhenuka gutya burya urupfu rwatanguye. Alors Dawidi we avuga ati okay ndabitoye ngombe n'igicapo nigane impongo kuko impongo itokwirengagiza amazi niko nazokwirengagiza presence y'Imana. Hallelujah. Vuga ati presence y'Imana ni ikintu gikomeye kuri jewe. Presence y'Imana ni ikintu nkeneye kugira mbeho mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome undi murongo umwe imbere yuko ninjira ibyina ibyo ngomba kwigisha. Hallelujah. So muri Zaburi nangire na kabiri murongo wa mbere ho twasomye, dusoma murongo wa kabiri. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Vugana n'umutima wawe ati mutima wanje horanira inyota Imana. Mutima wanje horanira inyota Imana igihe cyose mu izina rya Yesu. Amen. Tugende muri Amosi 5. Amosi 5 murongo wa 4. Hava ngo gasome kirundi ucu dusomera mu gifaransa ufise bire gifaransa. Hava ngo kuko ari kuhoraho abariye inzu ya Isirayeli atabari jewe musiguza kugira ngo mubone kubaho. Kuko ari kuhoraho abariye inzu ya Isirayeli abari jewe musiguza kugira ngo mubone kubaho. Ukuntu babivuze mu kirundi ni sawa ariko si sawa cyane. Bavuze ngo abari jewe musiguza kugira mubone kubaho. Iri jambo bakoresheje ngo musiguza niryo jambo ngomba ko duha uburemerezi gusumba kuba ari haye uburemerezi mu kirundi. Reka dusome Bibiliya y'igifaransa. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Tubivuze mu kirundi ni ngavuze ati mundondere hama muzogira iki muzobaho. Biratandukanye gato y'ingene babivuze mu kirundi. Ko mu kirundi bavuze ngo mugira iki musiguze muzobaho. Mugenga muri ya gifaransa bavuze ngo mundondere muzobaho. Twese twati kurondera Imana. Wari Imana iyo uze kurondera Imana uravuze ubwa kabiri Yesu Kristo ari muri wewe. Mugabo kugira ugendere muri presence yiwe
hari igikorwa cyawe, hari ikintu ukora. Icyo rero ukora mu isezerano rya kera nicyo bita kurondera Imana. Muga mu isezerano rishasha tubyita communion n'Imana, tuvyita ubucuti n'Imana. Amen. Ubucuti n'Imana ni umwanya ushira ruhande wo kuba mu busabane n'Imana, wo gusenga, ugatazira Imana, ukarimbura ijambo ry'Imana, ukaririmba amazaburi. Ibyo byose uri kurabigira uri muri communion n'Imana. Muga rero bitubwiye ngo mundondere, mu yandi majambo nkoresheje imvugo y'isezerano rishasha, avuze nkavuze ati mube mu bucuti nanje hama mubone kubaho, mundondere hama mushobore kubaho. Ni nkaho ikavuga ati kubaho ni ingaruka yo kurondera Imana. Iyo umuntu afashe umwanya arimbura ijambo ry'Imana, atazira Imana, asenga mu ndimi zitamenyekana, yatura amajambo y'Imana, ahimbaza Imana mu buryo butandukanye, urazi ikintu ariko aragira, Bibiri ivuze ngo ariko arabaho. Mu yandi majambo ivyo ariko aragira nivyo bigenda bibeshaho ubuzima bwiwe. Amagara yacu abeshwaho na presence y'Imana. Reka ndababwira abantu b'Imana, ijambo ry'Imana rikuwemo presence y'Imana ni indome zica. Ijambo amakonfession atagiramo presence y'Imana ni icyuma gisamye. Indirimbo zikuwemo presence y'Imana ni umuziki uryohera amatwi. Mugabo igihe cyose presence y'Imana ibaye tangible, indirimbo isanzwe ihinduka kibi idasanzwe. Kazeta labaya anu ari presence y'Imana bari Imana, naho ibintu byose biraryoha. Naho umuntu yotemba muri presence y'Imana, gutemba biraryoha. Naho umuntu yoririmba muri presence y'Imana atajwe igiza afise, izo ndirimbo ziraryoha. Naho umuntu yokwigisha muri presence y'Imana atavuze ibintu bihanitse, ivyo avuze biraryoshe. Umuntu ariko entrepreneur mga afise ikirere cya presence y'Imana, ko entrepreneur bihinduka kuba joy, bihinduka kuba umunezero. Alors rero Dawidi avuga ngo na kwa Amosi avuga ngo murondere uhoraho hama mubone kubaho. Mu yandi majambo kubaho kwacu kazeta labaya, vuga ati ngendera mu nsinzi, ngendera mu magara meza, ngendera mu kunesha igihe cyose mu izina rya Yesu. Rero igihe gitangaje ngaha ukuri ngo presence y'Imana, amakonfession n'amajambo wizagira. Presence y'Imana ni ubushobozi ibintu byose. Nubona ndabiziganza kuri mwigisha Felix ashaka gukira, igikomeye si ibi biganza, igikomeye ni presence y'Imana iri ngaha, kuko presence y'Imana ni ikiza. None uyu mutama rero kudushingira inahe yakiza ataho umusengeye, none yakijijwe ni iki? Presence y'Imana iri ahantu naho ibiganza bitoza, indirimbo zonyine zirakiza. Katalabaya. Alors bano Imana c'est très important. Dawidi yavuga ati sinshobora kwiyazarita kumara umwanya nari muri presence y'Imana. Kubera iki? Yavuga ati mu bisanzwe urupfu rwo rutanguye kandi no ndiko ndagenda. Uyu Amosi nawe ati tubwira ijambo rikomeye cyane, ati murondera Imana, hama muri uko kurondera Imana muzoca mubaho. Amahorasyo yacu abeshwaho na presence y'Imana. Ibikorwa byose turiko turakora ikibibeshaho ni presence y'Imana. Ko biriva ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yacu, mbwa zizotemba zigira iki? Zibesha ibitwerekeye. Izo nzuzi nizo zisikura presence y'Imana mu isezerano rishasha. Haleluya, amena. Undi murongo umwe Zaburi 105, Zaburi 105 verset 4. Nsomera reka ntangure mu gifaransa kugira cyo tusoma urundi rurimi. Haleluya. Zaburi combien? 105 verset 4. Abango murondere uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Tuvuga ati murondere mu nyonga hiwe, twese tuvuga ati murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Aka kajambo rero bavuze ngo murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira, nicyo bisigura presence y'Imana. Murondere presence y'Imana
ibihe bidashira. Iri jambo bakoresheje ibihe bidashira ridusomera mu gifaransa mumvirize ijambo bakoresheje. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement. Havuze mujyanye na presence y'Imana. Nimurondere presence y'Imana iminota mikenye. Havuze presence y'Imana muyirondere igihe cyose. Muyirondere continuellement. Uraza kandi ngomba kukwigisha ngaha, ngomba kukwigisha kugenda na presence y'Imana 24/24. Birakunda ko umuntu akaryama muri presence y'Imana. Birakunda ko umuntu avyuka akavyukira muri iyo presence, akaza agakora muri iyo presence. Niyo honyine amarezo itashoboka. Hallelujah. Alors, very simple. Uvyutse mu gatondo umviriza ahantu benshi bihendera. Aravyuka mu gatondo agafata umwanya agasenga isaha. Agize ikintu cyiza cyane. Agasenga nk'isaha yose hama agenda. Mugabo kugara iyo chambre hama agasohoka akagenda. Ni nka umenga yari yagiye muri presence y'Imana hama aravuye muri presence y'Imana hama aragiye gukora ibikorwa kanaka by'umubiri. Akaca takaza conscience y'Imana. Bari Imana ibi umuntu abigize gutya abari mu gicapo cy'isezerano rya kera niyo bashobora kugenda ahera akambara umwanya kanaka hama gasohoka akabaza ati ninjiye hajya ngiye muri presence y'Imana sose hajya ndavuye muri presence y'Imana. Ubwo mu isezerano rishasha hari ikintu gikomeye cyane Imana yakoze muri twebwe. Mwemu yaje kutubamwo twese tuvuga ati mwemu yari muri jewe. Hallelujah. Ni ikintu gikomeye cyane kuba mwemu yari muri twebwe kandi nawe muri twebwe mu bihe byoroshe gusa no mu bigoye ari kumwe natwe. Nari muri twebwe turi mu rushengero gusa n'igihe turi mu ibarabara turi ku kazi mwemu w'Imana ari kumwe natwe. Vuga ati mwemu w'Imana ari kumwe nanje. Hari ikintu gikomeye cyane ari muri twebwe mbwa agendana natwe n'ibintu bibiri agendana natwe mwandi majambo mwemu yari muri twebwe ni vyiza ducika ubuzima mbwa mwemu yari agendana natwe aratwigisha aradukosora aratwereka inzira aradukonseya akatubwira ati hey ibintu ugomba ugire sivyo inzira ugomba ucemo siyo. Alors igihe waza ngaha muri presence y'Imana mwanya wo gusenga ugasenga ibihe biri kugira ngaha ico bizana muri wewe mwemu yera we asanzwe ari muri wewe umumva utamwumva ari muri wewe. Mugabo igihe uri kwasenga arava mu mwemu yawe conscience irashobora gucakira iyo presence y'Imana igendana nawe. Hama muga iyo conscience umaze kuyicakira apana kuyisiga ngaha muri chambre va muri iyo chambre wambare impuzu hama usohoke inzu nga usohoke inzu umushimira ko ari kumwe nawe uri bisi umushimira ko ari kumwe nawe uje ku kazi uri conscience yiwe nimba usinya amadosiye uyasinye uri conscience ko yicaye ngaho. Ndabwira igituma abantu benshi bakora ibyaha. Abantu benshi bakora ibyaha kubera batari conscience yiwe. Aribaza ko yarosa ahantu yinyegeje cyane atoshika cyangwa ijisho ryo ritamubonye. Ngano ngomera kubwire ngo ubabaye uryohewe bimeze neza bimeze nabi uvuga neza uvuga nabi we ari ngaho gusa kuri bamwe abanye n'abababaye kubandi abanye n'abaryohewe. Praise God. Bugati nkemu yera ngaha nyine muri rikoraniro ari kumwe nanje aha nyine muri rikoraniro ari kumwe nanje kaza karabaya.